ya ndabiti ibiki nka kumbye biti ndabiti ibiki abivyande turye ndahanyene munigazo nda kwa tanzi nitwa Mizero Gustave alias Komanda Ambassadeur Mutamarutwe ya Nyundo. Yes, bakunzi ba Milako TV 257. This is one boy Valas Kera from Gentle Paradise aka BBC. Behind the camera Pasi Classic wandi amanzana amasanamu meza wanda tigera jugumya n'umusi numwe. Uyu musi nibereye ahantu kure cyane kure yahandi mwari musanzwe mumenyereye na safi ugira ngo ndabazanira ibintu meze neza. Nagiye ko ahantu kure cyane mera gufata n'itike rirere cyane ugira ngo mbandanye ndabazanira ibintu meze neza. Murabizi namba ko ndabakunda kandi ndabishakira ko bandanya mu kwikana Milako TV 257. Uwo turi kumwe ndibaza Pasi Classic yo mubereka gatoyi ni wa wundi wa muhungu muremure cyane igihangange muri comedy igihangange muri filme wandi amabikora neza reka ndamusaba yidondora ko nzamira ko TV 257 kugira ngo mubandanye umwemenyera je novuga amazina yiwe hari gendo shiremo n'ububeshi bite bro ya ndabiti ibiki nka kumbye biti ndabiti ibiki yeah bazi urameze neza men yeah ndameze neza bro meze fresh meze good meze alright kama surprise kati kwa kati no night tuku brout atuti imbere yani atuti imbere yani mbere tu mbere ni mbere tu yes ego ndahanyene munigazo nda kwa tanzi nitwa Mizero Gustave alias Komanda Ambassadeur Mutamarutwe ya Nyundo. Ngo rutwe ngo Nyundo ama aka meshi ya kamanda urumwe mu bubatsi zina mu gisata cha comedy man brother nihe wibona mu myaka ibiri iri imbere kusumba nko kumeze nko umwanya ono chawumva naho umbaza ikibazo aho naho randi cyangwa kazoza uvuze muri kazoza mu myaka iri imbere ndabona ibintu bizogenda neza n'ukuntu biko biragenda neza ya ego nkukuntu nyene akazi kacu dukora nyene ka comedy nyene tugafata nk'akazi ko tugakora kaduteza imbere katubesheho ya ego ya brother uri muri comedy yawe bwa mbere barakomenye cyane kuri channel yawe yitwa Komanda Team umenga ari channel yawe ndabasi nibeshe Komanda TV Burundi ya brother hama undi mwanya barakubona muri mwihuriro TV ariko ni kuva mwihuriro ku TV byawe byababaje abantu besha kubagerana bakurikirana bro ibyo byaraheze ariko byababaje abantu besha gukunda bro habaye ikiga unye impano ndacyayikora sivyo nimba ajya twahahora harya hageze jewe ku bwacu ingufu zacu impano zacu urumva so kintu gihari ubundi kuri Empower TV niyo mbarizwa ibikorwa niyo abashaka kubona ibikorwa byanje ya eka n'abakumbe kubona ibikorwa twuri kubona ba gasore nabande biri kuri Empower TV biriho ya kandi mugire subscribe share commentaire ya mubonye na link yanyu TV yanyu nyuza ni Milako TV 257 Milako TV mugire subscribe ya urumva hama muze murakurikirana ibiganiro eka nibindi bazora bashirako eka kandi mugire subscribe no kuri Komanda TV Burundi muze murabona na ga filme vuba ndabashirako filme ego hama ibindi bikorwa byinshi nyene biri muri Empower TV turakora hose ya ndabona muri ni mu repetition sinzi ko ari filme mugiye musore canka ari comedy ariko sinzi naho nizosohokera mbe no filme muri ko marategura tufate kuzosohokera kuri Empower TV canke kuri Komanda TV izosohokera kuri Empower TV ego ya brother atari banga Empower TV ni yande ni ya Komanda TV canke ni yundi mu boss ya ni ya lo big boss Eric ego ni mu boss ese ko tukunda kubona kibikorwa muri kumwe na gasore ni na featuring mukorana canke ni na makontra mwasinanye ko mozo kwa mukorana kujya nyene atebe gukorana tuzokoma dukorana n'ubu turakorana ya barya naco dupfa ibikorwa
turabikorana kandi tuzokoma tubaha ego uravuga ati uzokwamubaha ibikorwa nyene bihimbaye ese kuri Komanda TV naho bazokwama bitega ya mafilme nyene canke ikina cha n'ibintu nyene vyiwawe gusa uzokwamushira ko atari amayandi ma featuring cyane ma collab so man ushaka kwinjira muri byose ndize nkora nzokora hose none nzokora n'amakorabo ya nzokora n'amakorabo bose amfete hariho na episode natanguje yitwa inkovu iriko urabona ko twakoranye na Mutama Munyare ya ego hamwe ubu ngubu naho Yara ndabahe ifilme nawe bitwa ibyago ibucijako kuri Komanda TV. Yeah, brother, mu zindi ntara hagati canke mu manuko bw'igihugu hose barakwifuza ku ma show canke ku bindi. Ni ryari brother uzomanuka mu manuko bw'igihugu kugira show? Yeah, nibantumako nzoza. Yeah. Concert yiwawe apana ubutumire. Concert yiwawe ryari tuyitege uzoyitegura mu manuko bw'igihugu. Sikera ejo sikera ejo no. Ego. Dufate ko ari bimwe bya connected. Yeah. Nabuze ejo sikera ejo nubu reka icambu c'abaswahili tuvuge inshallah vuba nzobaha ariko nukwegeranya uburyo. Yeah, brother, gatoyi kwanza udukinira akantu gatoyi dushire muri mood nyene urumva dushire muri mood nyene iteye ubwoba nka kwa kundi nyene horo bikora brother. Oh mood turimo muri mood turakora ikiganiro turi muri mood ariko muri comedy man urabona men usanze no mu bikorwa men ya urumva ndi mu repetition kandi nahari kenshi harya anyina ko ibikorwa byahagaze yo ariko sorry unatubabarire kuba twaje tutanateguje urabona tuva mbare tuva hano kure sana nta mwanya wo guteguza twonaronka brother nukuri merci sana kuba mwitanze mukamanuka mukazi Bujumbura muje tukorane ndabyishimiye natakino ndabahaye ariko ndabahaye umutima gusa n'ibikorwa nishaka mu bikorwa mukore mutera imbere. Iki duhaye ni kinyene brother kuko aho bavuga ati nta kintu duhaye wari gutora ubuhiro ukatwirukana ugaca ugara portail ariko watwemereye turinjira kugira ngo dushobore kuvugana n'igihangange nkamwe bw'abantu mwamamaze kwamamara mwamaze kumenyekana mu gihugu cyose mwamaze gufata izina mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko natwe kwishaka ryacu twavuze ati reka duhaguruke Nyanzarake dushike mu gisagara cya Bujumbura kurondera wa wundi bama badutuma wa wundi bama bipfuza urumva umunsi rero bagomba ubereke nyene ko ari wewe nyene turi kumwe ubakinire kamwe muri bwa bundi umaze gukina ubereke nyene ko tutihenze ari wewe nyene turi kumwe ntibavuga ati mwihenze ese uko none byamaze imisi ngwaye plus maze imisi ngwaye ariko ubutaha ndagwaye grippe n'inkorora ngandarembye sana no mpamvu ngoma numva nkororagura ntiwibaze ni corona niki oya ariko ndibaza mu kanyora dukinira akantu nyene twereke brother so gatoyi ya dukora ikiganiro zumwa urabona ngomba ntibazo nkubitema brother babone neza ko ari wa wundi nyene turi ko ya ni jewe nyene Rutwe ambassadeur Komanda kabateri ya ndiko ndihuta kandi abara ko ndi mu bikorwa ya kandi ajya seruga atari mu rugo arya anye ibintu birayangara ndiko ndategura kora hirya ejo ndafise tournage urumva musubiro neje ariko tugire repetition générale yama tu kortirama mercredi bambe vendredi tugire tournage. Brother akajambo kamwe kuri Miracle TV 257 kwanza unadusabira abakunza Miracle TV 257 bakore subscribe batubwirire ati bano bahongo ntibigera barambirwa n'umunsi n'umwe yaba batipe n'abaniga kandi ndabemera saruto urayituma ndakubita saruto kuva Nyanzarake kuza kurondera Kamanda tukorana ikiganiro naho usanze ni mu bikorwa byinshi ariko kandi uzotera imbere bro kandi ukore aka kazi ugakunda kandi ndabona uragakunda hama Miracle TV 257 Miracle TV yo my god hama mugiye subscribe sibyo mugiye share commentaire ewana kandi ni wabone iki kiganiro wirukangiye kugira subscribe kuri Empower TV na Komanda TV uraba umuriro rero vraiment ya kandi uranye
maze iminsi ngwaye kandi ndarembye rwose sana niko gusa umugabo nyene yinanata kandi uri kumwe n'abantu benshi bagukurikirana cyane urumva nta kwihebura man ya brother asante sana bro asante sana gripe n'inkorora biranyishe nakunda ariko wihangana hora arakubona mu minsi mikora ki na blame akana ka petit problème na ka petit kagwara ego na kagwara kakana ego okay asante sana nawe pia kandi numvise ufise anniversaire uyu munsi Jesse mpimbaza ni munsi wa mbere sinzi anniversaire sinzi happy byande turye byande yo onye yo baririmbira abantu bakunda inyama nkawe ugacomba happy byande turye Okay brother okay so bakunze amira ku TV 257 kandi agushimire cyane wahisemo gukora subscribe ukagira like na share kugira ngo abantu babandanye bagudukurikirana kuri Miracle TV 257 ijewe ya one boy Valas Kira from Gentle Paradise aka BBC behind camera nkwibutse ko nari kumwe na Pasi Classic ciao